Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu numwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biraba nga mu gihugu cy'u Burundi aho tabara yaraye ikoze ibitero bikomeye cyane kandi ikemanga ko yimirije gukora ibitero ku bibanza bihambaye nga mu gihugu cy'u Burundi kandi ikavuga ko iriko irakorana n'abajejwe umutekano nga mu gihugu cy'u Burundi barambiwe intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye higanjemo abasoda bariko barahura n'akaga gakomeye cyane muri Kongo aho tabara ivuga ko yamaze kubona ibikoresho bihambaye cyane kandi ikavuga ko hari abasoda b'u Burundi bariko baratoroka igisoda bakaza kwiyunga na tabara byose nyine biturutse ku kuntu Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ikosa rikomeye cyane ryo kurungika abasoda muri Kongo. Abasoda bakaba bari kugwayo ku bwinshi akaba ariyo mpamvu abasoda batari bake bariko baraheba igisoda cy'u Burundi bakigira kwifatanya na tabara ibyahaye ingufu zikomeye cyane tabara kandi hakaba n'abanyepolitike batandukanye bariko barakorana na tabara bavuga ko igihe kigeze kugira ngo basezerere intwaro ya CNDD-FDD cyane cyane Perezida Evariste Ndayishimiye aho bavuga ko kuva yashika ku butegetsi kugeza uyu munsi atakintu yari yagera akora mu byo yasezeranije abarundi kandi bakavuga ko igihugu cyahise kinjira mu bihe bigoye cyane nk'uko muri no minsi hari ikibazo gikomeye cyane cy'ibura ry'ibitoro. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ingorane ndetse n'akajagari kari ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko byose biturutse ku ndongozi mbi zirongoye igihugu cy'u Burundi. Hari amakuru ahambaye cyane twabateguriye arabana n'ibyo tabara yavuze ndetse naho igiye gukora ibitero bikomeye ndetse n'abariko barakorana na tabara binyegeje mu butegetsi byose nyine turabibashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku bihambaye biriko biravugwa ku wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Bunyoni aho hari amakuru ateye ubwoba ariko aramuvugwaho aho Perezida Evariste Ndayishimiye n'akarwi kamushigikiye bari guko barakora ibishoboka byose kugira ngo bagandagurire General Bunyoni mu ibohero amaze bazahende abarundi ko yatorotse mu gihe kurindi ruhande hari akarwi gakomeye cyane kagizwe n'abari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkunziza kavuga ko kagomba gukora ibishoboka byose kakabohoza General Bunyoni kandi kakaba kari gukora ibishoboka byose kugira ngo gatembagaze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu muri no minsi mubona ibikorwa nka byose byahagaze mu gihugu, igitoro kikaba kitariko kiraboneka, isukari ikaba itariko iraboneka, umuyaga nkuba ukaba utariko uraboneka, byose nyine byinyegeje inyuma yako karwi kariko karakora ibishoboka byose kugira ngo gacafuze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye amaze abarundi bose babone ko Perezida ataho ashobora gushikana igihugu mu gihe nyine ako karwi kazaba gatangaje ku deta ya Perezida Evariste Ndayishimiye bizabe ibintu byoroshe cyane kandi abarundi bose bazabyumve vuba nk'uko nyine mumaze iminsi mubona imbonerakure zikora imyimenyerezo ya gisirikare. Izo mbonerakure akaba arizo zizakoreshwa mu kunumya abarundi ndetse n'abagumyabanga batazaba bemewe itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize birebana n'umutekano ndetse n'ibiri kuvugwa nga mu gihugu cy'u Burundi byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico busabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ni ibihe byigwa dukura mu ntambara y'abakeba Ndayishimiye na Bunyoni. General Ndayishimiye na General Bunyoni ni inkuba zibiri zidashobora gusangira igicu. Inyuma y'imyaka myinshi basangiye kandi baterana amacumu y'uruyeri 2023 wabaye umwaka w'intambara yabo rukokoma. Umwaka urangiye General Bunyoni aciriwe igihano cyo gupfungwa ubuzima bwose no kunyagwa amatungo yiwe yose ariko igikurikiraho kandi kinateye ubwoba nuko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abashaka n'abariko baramushigikira bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bahe isumu
General Alengeme Bunyoni kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arazi neza ko ibibazo afise ngaha mu gihugu cy'u Burundi byose biri guturuka kuri General Alengeme Bunyoni kandi arazi neza ko igihe General Alengeme Bunyoni azaba agihema umwuka w'abazima ubutegetsi bwiwe butazigira bugira umutekano akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose ngamugandagurire mu ibohero amaze azahende abarundi ababwira ko nyine Bunyoni iwoba yaratorotse ibohero ko bamubuze ariko ku rundi ruhande hakaba hari akarwi nanone kari gukora ibishoboka byose kugira ngo gatabare ubuzima bwa General Alengeme Bunyoni mu bari gukora ibishoboka byose nyine hakaba higanjemo abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'urongoye umugambi uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo aho Reveriyano Ndikuriyo yavuze ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ari ibintu bibabaje cyane kandi biteye isoni aho yamwagirije nyine ko yama mu ngendo ariko bikaboneka ko izo ngendo taco zimaze kandi akaba mwagiriza ko ariko arasambura umugambwe n'igihugu muri rusange akoranye n'abansi b'igihugu urubanza rwa Bunyoni rwavugiwemwo ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba aho benshi bahise bamenya ububi bwa CNDD-FDD kandi banasobanukirwa neza ibiriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko ibyinshi bari baranyegejwe byagaragariye mu rubanza rwa General Alengeme Bunyoni uko General Alengeme Bunyoni nabo bari bapfunganywe bose barashize ukuri kw'amabi bagiye bakorera abarundi mu myaka myinshi kandi baragerageje kwerekana ishusho y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD urubanza rwa Bunyoni rwavugiwemwo ibintu bikomeye cyane kandi binateye ubwoba umugambi wo gutembagaza ubutegetsi no kugandagura umukuru w'igihugu hakoreshejwe amagendegende amabi iperereza ry'u Burundi rikora mu kwambika ibinyoma abarundi amatungo arengeye ubwenge ya Bunyoni amazina ahabwa abategetsi nka Vuvuzera na Mpene n'ibindi byinshi cyane ibintu byahise byerekana ko ibintu biriko birabera mu mugambi ku butegetsi ari ibintu biteye ubwoba kandi ari n'ibintu bibabaje aho nyine hanavuzwemo ibijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza aho General Alengeme Bunyoni avuga ko azi amakuru yose agendanye n'urupfu rw'umuhisi Pierre Nkurunziza kandi akaba yemeza ko General Evariste Ndayishimiye yabigizemwo uruhara rukomeye cyane byose nyine bikaba byaragaragariye mu rubanza rwa General Alengeme Bunyoni aho umumenyeshamakuru Bob Rugurika arongoye iradiyo RPA yavuze ko General Alengeme Bunyoni mu bimupfunze harimo na dosiye y'umuhisi Pierre Nkurunziza kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yikekaga ko umwanya uwari wose General Alengeme Bunyoni yashira hanze ukuri kose azi abarundi bose bahita bahaguruka bakajya mu mihanda bakamagana Perezida Evariste Ndayishimiye kuko birumvikana neza ko urupfu rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yarugizemwo uruhara rukomeye cyane urubanza rwabayemwe n'ikinyegezwa kijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza kandi byarabonetse ko rufiswemo abategetsi bakomeye cyane uruhare bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi barongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye aho benshi bemeza ko urupfu rw'umuhisi Pierre Nkurunziza ari urupfu rwateguwe na bamwe mu bategetsi bari mu mugambi uri ku butegetsi kandi Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarabigizemwo uruhara rukomeye cyane aho Bob Rugurika yemeje ko isumu yahawe yavuye mu gihugu ca Tanzania avuga ko abayizanye n'ababatumye n'abayimuhaye bose abazi ariko yanga gushira amazina hanze yanga ko bahita bakarwa imitwe nkuko nyine mukunze kubibona mu butegetsi bwa CNDD-FDD kuko aho uwo biketse wese ko azi amabanga yabo cyangwa se ashobora kumena amabanga yabo bahita bamukata izosi akaba ariyo mpamvu Bob Rugurika yanze gushira amazina yose hanze ariko avuga ko igihe nikigera ubutungane bugakenera kumenya ibyabaye buzamutumaho amaze akaza agashira amabi yose azi hanze kandi akerekana n'abagizemwo uruhara rukomeye cyane aho atunga urutoki Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abamukikuje bamwe bati uko Bunyoni yamaze imyaka arenganya isinzi ry'abarundi niko yasubirijwe mu ndumane abandi bati uko Bunyoni yibye inkiko n'ibindi bihangange by'abadede byiba uno munsi aho Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe bariko bariba amafaranga menshi cyane kandi bakaba bariko barakora ubusuma buhambaye cyane byose nyine babikoze kuko bazi neza ko ataje bamara ku butegetsi kandi ikabiri nuko biranatera ingorane zikomeye cyane igihugu kuko amafaranga yagakwiye gutunga igihugu amafaranga mva makungu bariko barayungika hanze aho bariko baragura amazu akomeye cyane byose nyine bavuga ko babona ko nyine igihe ubutegetsi bwabo
bwabo buzaba buheze nabo bazanyagwa ibintu nk'uko General Alengiyome Bunyoni yanyazwe ibintu. Ibyo byose nyine akaba ari ibibazo bitandukanye bihanze abarundi kandi akaba ari ibibazo abarundi bimaze kubarengera, aho bamwe batanguye kuvuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye atange imihoho amaze basezerere intwaro y'agahotoro imaze imyaka myinshi irongoye igihugu cy'u Burundi guhera mu mwaka wa 2005 gushika ubu ngubu. Uko mwatubwiye ko Bunyoni ari we soko ry'amagorwa y'u Burundi, none ko byasubiriye kuyangara ataruhara agifise mu ntwaro. Benshi bariko barabaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko Bunyoni ari we soko y'amagorwa ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko aho akuriye mu mabanga bikaboneka neza ko ibintu byagiye byakunyuka kurushaho ataruhare abifisemo, kandi bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataninyishu afise. Ibyahise byereka abarundi batari bake ko General Alengiyome Bunyoni yarenganijwe, kandi abarundi batari bake bakaba batanguye kuvuga ko General Alengiyome Bunyoni yakoraga ibishoboka byose kugira ngo abarundi babone ibyankenerwa, ariko ahakure mu mabanga ibintu bikaba byarayangaye kubera ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe ndetse n'abandi bategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bariko barasohora amadolari bayajana mu bindi bihugu aho kuyakoresha ibikorwa bitandukanye biteza imbere igihugu. Ubwo Bunyoni Ndayishimiye baratandukanye cyane. Bunyoni Ndayishimiye benshi babona ko ataho batandukaniye, kuko ibikorwa byakozwe na Bunyoni nibyo biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General Gervais ko buca batazira ndakugarika ndetse na Prime Niyongabo arongoye gisoda cy'u Burundi n'abandi bategetsi bakomeye cyane, harimwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, aho bariko barakora ibikorwa biteye ubwoba, bakagura amapariseri ahenze cyane, amafaranga menshi yabo bakariko barayahunika hanze y'igihugu nk'uko nyine General Alengiyome Bunyoni yabigenzaga. Ibyo byose nyine bigahita byereka abarundi ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataho atandukaniye na General Alengiyome Bunyoni, ahubwo ko igihe cyari kigeze kugira ngo abarundi isinzi bazidukane n'iyo nka amaze bamaganwe ne intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, intwaro ibagejeje ahantu habi cyane, intwaro biboneka neza ko igiye gusambura igihugu cy'u Burundi, kuko biraboneka neza ko aho i Burundi bugeze muri no minsi ikitoro kikaba cyarabuze isukari, biraboneka neza ko ubuzima bwahagaze, kandi biraboneka neza ko leta ataninyishu n'imwe ifise yo gutorera umuti ibyo bibazo bihanze abarundi. Tuvuye kuri ayo makuru nyine avugwa ku wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Alengiyome Bunyoni, aho umwanya n'umwanya ashobora kugandagurirwa mu ibohero, ariko byose bikirwa ko yatorotse. Amakuru yacu tuyabandanirize nyine ku makuru ari kuvugwa mu mutekano, aho tabara ivuga ko igiye kubandanya gukora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, kandi ikavuga ko igiye gukora ibishoboka byose igakuraho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze igihe ifukamye mu nda abanyagihugu ya CNDD-FDD, kandi tabara ikamenyesha ko ifise abantu benshi bariko barakorana mu butegetsi biganjemo abo mu nzego z'umutekano, bariko barabona ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora bishobora koreka igihugu cy'u Burundi. Murazi amakuru amaze iminsi avuga mu gisoda, aho abasoda batari bake bariko baratoroka igisoda bakajya kwifatanya na tabara. Ibyo byose akaba ari ibintu nyine byahaye ingufu zikomeye cyane tabara, mu gihe n'abarundi bavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo basezerere intwaro y'agahotoro. tabara ikaba iriko irabona ubufasha bwinshi cyane, kandi ikaba iriko iranabona abayoboke abarwanyi benshi cyane, akaba ariyo mpamvu umwanya n'umwanya tabara yavuze ko igiye kujya ikora ibitero bikomeye cyane, kandi ikabikora mu bibanza bihambaye na rirya yatanguye kubikora. Intara ya Bujumbura Gatumba humvikanye amasase muri iyo joro mu gace ka Vugizo hafi y'urubibi rw'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abahaba bavuga ko hoba hari abahasize ubuzima, ariko mu ntwaro noho barabihakana bakavuga ko atacabaye, mu gihe tabara itangaza ko yahakoze ibitero bikomeye cyane, kandi bikaba ari ibitero byahitanye abantu benshi cyane, ariko mu ntwaro akaba ntaco barigera bashikiriza. Ariko ibi byose nyine akaba ari ibimenyetso byerekana ko tabara imaze kugira ingufu zikomeye cyane, ku buryo isigaye igera no mu gisagara ca Bujumbura. Ibyo bintu byose bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye atitonze neza umwanya
n'umwanya intwaro yiwe ishobora guhindurwa na Red Tabara kuko Red Tabara muri no minsi rifise ingufu nyinshi cyane kandi rafise abakomeye bariko barakorana benyegeje mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye benshi bakavuga ko ibi bintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi bishobora gusiga bigisambuye kurenza uko cyasambutse mu mwaka wa 2015 kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atanyishu na nkeya afisiye abarundi kandi biraboneka neza ko ibintu bibandanije gutya ibintu bishobora kuba bibi cyane mu minsi iri imbere akaba ariyo mpamvu abarundi isinzi bavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo basezerere intwaro y'agahotoro intwaro y'agacinyizo intwaro ipfukamye mu nda abanyagihugu mu kandi kanya tara amakuru nyine tugiye kubashikiriza arabana n'ibiriko biravugwa ku gitoro ndetse n'ibintu bigiye kuba mu Burundi mu gihe biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atanyishu afise ibibazo bihanze abarundi byose nyine muraza kubikurikira amakuru yacu yahanyuma ico ubusabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu